hazoza igihe aca urubanza, ariko mucamuzanye ngaha ku isi si uguca imanza bene izo, ahubwo Yezu wumvirije iyi nyishu yaciye arondera kudoma urutoke ku nkomoko y'ibi vyashikiye uyu musore, inkomoko y'inabi, inkomoko iri mu mutima ituma umuntu arenganya mwene wabo akamutwara ivyiwe, ivyo bari gusangira akabijya wenyene, uwundi agasigara yifumbereje. Niho aciye ababwira ngo mwirinde ubunibuni. Ubunibuni rero si akantu gasanzwe, hariho agatima k'ubunibuni, agatima ko kugomba kwikwegerako, agatima ko kurondera itunga, maze umuntu agashirayo umutima wiwe wose, kuko aho niho hari ikibazo. Ijambo ry'Imana ntiribuza abantu kurondera itunga, mbere hari n'aho tubona rishimagiza abantu barondeye ibintu bagatunga, nka kumwe kwa Salomoni. Mugabo umwami Salomoni turabizi yuko biri mu ngabirano Imana yamuhaye, ikamuha ubwitonzi, ikamuha n'itunga. Turazi ko ba Iburahimu bari batunze cyane, Yobu yari atunze cyane, ariko ibintu biramuvako, Shetani iriko iramugerageza, ariko amaze gutsinda akanka kumvira Shetani, turazi neza yuko Imana yaciye isubira iramutungisha, imuha vyinshi incuro 7. Ijambo ry'Imana ntiritubuza gutunga, ariko akagatima, ubu bunibuni, ahani hari mu nkomoko y'amabi menshi mu buzima bw'abantu, aho abantu bahahamira amaronko bikabatwara umutima bikabatwara umutima. Iyo vyabatwaye umutima niho baca bacumura, bahahamira amaronko bigatuma bakora n'icyo batokoze, kuko bashaka gutunga n'ingoga kandi vyinshi, bigatuma barenganya, bigatuma biba, bigatuma bagendera ku bandi, mbere bigashika naho umuntu bataba bakibona nk'umuntu, ntibamubonemo agaciro k'umuntu, umuntu bakamubonamo nk'ikidandazwa, umuntu bakamubonamo nk'igikoresho, umuntu bakamubonamo ikiraro baza gucako kugira ngo bashikire mbere n'irindi tunga risumbirije. Turazi neza yuko hari ivyiyumviro ku isi bidaha iteka umuntu, iteka ryuzuye ry'umwana w'Imana, umuntu bamugira nk'ikidandazwa, mbere ukumwica kikaba ikintu gisanzwe, ukumugira uko ushaka bikaba ibintu bisanzwe. Ivyo vyose bikava kuri ako gatima, kuri ubu bunibuni Yezu ariko aragabisha. Ubu bunibuni nibwo bwatumye uyu muntu ngo yaratunze, hanyuma imirima iramwitaba, gushika naho ibigega yarafise birengerwa, akabisambura vyose kugira yubake ibindi bishasha binini. Ni ukuvuga yuko yari yateye imbere, kandi ngaha ntibatubwira ko hari uwo yarenganije, yararimye neza arimbura. Ariko ahari ingorane nuko yabonye itunga ryiwe ryagwiriye riba ryinshi, acabwira umutima wiwe niwe Yezu agarukako, ngo wa mutima we, ngo niwicare uramvye utekane, ibi bigega bizokumaza iminsi. Nk'uko umenga ibigega nivyo bitanga ubuzima, ibigega bizokumaza iminsi itari mike. Murumva ingorane aho ziri, yibagiye igitanga ubuzima by'ukuri, yibagiye igishobora kumuha ubuzima. Yego ibigega binini ni vyiza, twese turarondera iterambere, kuko iyo hari iterambere abantu baratekana, abantu barafungura bagahaga,
bakaryama bagasinzira. Mbere iyo hari iterambere biri mu bifasha nuko haba amahoro. Mugabo mu bimuza amahoro nuko hari abashobora kubuza iterambere, kuko bagize nk'uyu muntu yatwaye itunga iragi se yabahaye, afise abo bavukana, akaja kurirya wenyene. Ibi rero bizozana intambara, ibi rero bizozana ingorane, ibi birashobora gukwega akarambaraye. Ni vyiza yuko ibigega vyuzura, ariko abantu baza gutekana vy'ukuri. Twavyumvise mu gisabisho c'intango, iyo haciye haba ubutungane. Ubutungane nabwo butuma bose bashobora gusangira, umwe mu rugero rw'ivyo ashobora, wahageza mu gukora bw'ubwenge Imana yamuhaye, bw'ubuhinga yamuhaye, ingabirano yamuhaye, umwe wese akajya utwiwe mu mahoro n'umutekano. Ariko ibi bitanguye haca haza ingorane, ibintu vyohaba kandi bikaba na vyinshi, ariko bibuzemwo uwo mutima, umutima ugororotse, hakinjiramwo ubunibuni. Ibi vyashikiye umuntu nivyo bica bishika mu bihugu bitari bike, mu mibano y'abantu, mu miryango. Ngira ngo abacamanza bari ngaha barabizi imanza, amadosiye y'amamanza bafise yerekeye kugabura itunga ry'umuryango. Izo manza ni nyinshi. Yezu rero atumye urutoke ubunibuni, kandi nibwo ashaka yuko turandura. Mwavyumvise Paulo mweranda ngo tukira abapfu, ngo tukira abapfu, ngo kuko twari abanyabicumuro, ngo twakurikira ngo wa wundi ngo agendera mu kirere, wa wundi ajana n'intagondwa, n'abantu b'ibigaba, n'abantu batumva, ni ukuvuga batumva ijambo ry'Imana ngo baheze bahinduke bakire. Aha niho Yezu agomba kudukura. Uyu muntu ivyo afise yararimye, yarakoresheje ubuhinga bwiwe, kandi ni vyiza, ariko abonye ibigega vyuzuye yibagira Imana, yibagira yuko atari we yiremye, yibagira yuko nimba hema, nimba yaramutse uyu munsi ari kubw'Imana, araheva ashira umwizero wiwe mu bigega, ashira umwizero wiwe mu bigega vyuzuye. Ivyo nivyo yizigiye, ivyo nivyo azi ko bizomumaza iminsi, ivyo nivyo avuze ko bizomubeshaho. Aho niho hari umutego mubi w'ubu bunibuni. Umuntu yoshobora gutunga, ariko agatunga atibagiye igihambaye, atibagiye Imana. Nico gituma tuzirikana ushobora kumuha ubuzima uwo ari we. Nujya nyene Yezu yavuze ngo muri iryo joro nyene yumvise ijwi rimubwira ngo uyu munsi umutima wawe tuza kuwukwaka, umutima wawe tuza kuwukwaka. Mbega none iryo tunga rizoca riba iryande? Ni ukugira ngo twibuke yuko aha kw'isi turi ku rugendo, aha kw'isi turi ku rugendo, kandi ubuzima bwo ngaha kw'isi n'ubw'umwanya muto, n'ubw'umwanya muto. Aha kw'isi hariho icyo Imana idusaba mu gihe ikidutije ubu buzima, icyo dukwiye gukora kugira ngo tuze dutorane ubuzima nyabuzima, ni ukuvuga ubuzima budahera. Ivyo turondera naho vyoba biri vyinshi gute, kuko hariho abantu batunze, hariho abantu bafise vyinshi, ariko hariho n'abantu bakenye gose. Kandi iryo tunga tuvuga, hariho itunga ry'umubiri niryo rivuzwe uyu munsi, ariko mumenye ko hariho n'ubundi bunibuni buri mu mutima, umuntu akabubamwo agaca agira mbere n'ubwishime, navyo nyene bigahava bikamwibagiza ikimuha ubuzima ico arico. Uwuduha ubuzima nujya nyene yaturemye, ni Imana yaturemye, kandi Imana ituremye
niyo ibandanya ituzigama. Imana niyo itubeshaho, Imana niyo itubeshaho. Mu mvugo ya minsi yose iyo umuntu ahaswe kugira isanganya uza wumva avuze ngo nagize Imana bica bigenda uko. Abazirikanye ni ukuvuga yuko mu mvugo y'iwacu no mu migenzo y'ikirundi abazirikanye yuko aho hantu ari Imana yamutabaye. Iyo Imana igutabaye naho si uko uwapfuye mwanse, turazirikana tukavuga tuti mbega none ga Mukama kumpaye aka kanya ko kubaho uyu munsi ushaka nkora iki? Nkora iki? Kuko Imana ngo iraduha ubuzima ikaduha akanya ngo ikaturindira ngo kugira ngo twigaye. Imana iyo idutije iminsi ikatwongera iminsi ngo ni ukugira ngo twigaye, ni ukuvuga bivuye ku rukundo rwayo, idashaka ko dutakara, idashaka ko tugenda akagirire, mugabo iduhaye akaryo ko gushobora kwigarura ngo dukore neza maze dushobore gutorana ubuzima. Tubivuga tutabyiyumviriye ngo nagize Imana, ngo Imana yandamukije iyo wagiriwe iciza. Amajambo bene aya akavuga Imana niyo yaturemye, Imana niyo irema, kandi Imana niyo ishobora no kutwaka n'ubuzima. Mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya handitse ngo Imana ngo niyo ikiza kandi Imana niyo yica, niyo ifise uburenganzira yonyene ku citwa ubuzima bw'umuntu. Nta wundi n'umwe ashobora kuvuga ngo ndahagaritse ubuzima bw'uwundi. Imana yaburemye ibukuye mu busa, niyo yonyene idaharirizwa, niyo idaharirizwa, niyo twita ngo naho ishakiye, kuko Imana iraganje, Imana iraturuta, Imana iri hejuru ya vyose. Nico gituma ata muntu n'umwe ku isi naho yoba atunze gute canke ari mukuru gute ashobora kwigereranya n'Imana. Imbere y'Imana arafukama akayisenga, kandi ubonye iyo nzira aba yaronse bwa bwitonzi twavuga igihe twaheruka ngaha ku itariki 13. Aba yubuye bwa bwitonzi bikamuha kumenya ingene yitwara imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Imana yarakunze abantu, niyo twumvise Paulo Mweranda avuga ngo Imana n'umutunzi, ngo n'umutunzi mu kigongwe, umutunzi w'ikigongwe. Imana itugirira imbabazi, kandi igikorwa gikuru yerekanye mu kutugirira imbabazi ni ukuduhereza, mbere handitse ngo ikaduhebera umwana wayo Yezu Kristo. Ntiyatinye kumutanga kubw'urukundo ifitiye umuntu. Umutunzi nyabutunzi burya tuburabira ku Mana ingene Imana yigenza. Ntiyatinye gutanga umwana wayo w'ikinege, ntiyatinye gutanga. Umutunzi w'ukuri aratanga, kuko n'Imana yaratanze umwana wayo. Uyu mwana wayo yadupfiriye ku musaraba kugira ngo dukire, nibo yadukuye muri bwa bupfu twumvise, mu rupfu rw'igicumuro, kandi ubuzima yarabuduhaye ku musaraba, yarabuduhaye. Nibwo twagabanye igihe twabatirizwa tugapfanwa nawe tukazukana nawe, kuko ibatisimu nico ivuga ni ugupfana na Kristo tukazukana nawe. Uko gupfa ni ugupfa mu gicumuro, ni ugupfa mu nabi twarimwo, ni ugupfa mu guheba gukurikira sekibi, ngo ya mitima yerera twumva, kugira ngo dutorane ubuzima bw'umuco, tugendere mu muco wa Kristo yazutse, tugendere mu muco w'ijambo ry'Imana, tube abigishwa ba Yezu Kristo yapfuye akazuka. Ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi bitubwira ngo yaratwugururiye wa muryango, kuko yarinjiye mu ngoro, we musaserdoti mukuru, maze aradutangurira
kubw'igikorwa yakoze ku musaraba, tugacyoroga ibicumuro vyacu mu gihe tuvyigaye, natwe turashobora kwinjirana nawe, ni ukuvuga atwugururira amarembo y'ijuru. Ubu ni waduha ubuzima, ubu ni watubwira ngo uri umubiri wanje arafise ubuzima budahera, arafise ubuzima nk'uko datanye n'ubuzima. Uyo data arabayeho kubwiwe wenyene, niko na mwana afise ubuzima muri we, niko na mwana afise ubuzima muri we, kandi ubwo buzima yarabuduhaye, arabutanga, ubuzima budahera. Ikiba gisigaye ni ukumwemera, ni ukumwakira mu buzima bwacu, maze tugapfana nawe, tugapfa kubw'igicumuro mu kucitandukanya naco, tukazukana nawe mu kuzukira ubuzima bushasha, bwa buzima bw'abana b'Imana, tukaba ibiremwa bishasha. Uwo ni waduha ubuzima. Ubu mwemeye, ntitwemere ibigega, ntitwemere ibigega, twemere Imana. Ntitwemere ubunini bw'ibigega, ntitwemere ibiremwa nkatwe, nitwemere Imana yaturemye itanga ubuzima. Nidushira umwizero wacu mu bwenge dufise, mu byo twatondetse, mu byo twimbuye, turabwirizwa kubikora, ariko dushira ukwemera kwacu mu Mana. Mu Mana niyo iduhagarikira, niyo idutunze, niyo nyene ubuzima, niyo izoduha ubuzima budahera. Iyi si tuzoyivako, twese tuzopfa, nta n'umwe azosigara, ariko nuko n'uwopfa yopfa neza, yosiga izina ryiza. Melchior Ndadaye turiko turibuka uyu munsi, nitwaba turiko turamwibuka uyu munsi, nuko hariho ikintu tuvuga tuti hariho ikintu yadusigiye, hariho ikintu yakoze. Itunga yari afise, ingabirano yari afise, nuko tuvuga tuti turabona neza yuko yagomvye kuyisabikanya n'abandi kugira ngo ayikoreshe ku neza y'igihugu cyose, ku neza y'Abarundi. Hanyuma arabizira gupfa hoho, nabivuze nta n'umwe atazopfa, ariko hariho gupfa no gupfa. Sinzi uwavuga ngo gupfa nk'umugabo, sinzi ko twovuga ko nawe yapfuye nk'umugabo, ariko nibaza ko ari ibyo, kuko yapfuye ari ku kivi, yapfuye ari ku kivi. Icyo nicyo gihambaye. Mugabo ntitumurabe gusa twibuka ibyabaye mu Burundi, tubirabe twebwe turaba aho dushize umwizero, kuko ujya duha ubuzima ni waturemesha, ni waturemesha ngo ntidutinye gukora ibyiza, ntidutinye kwitandukanya n'inabi, ngo dukore icyiza, kuko icyiza burya umuntu wese arakibona. Icyiza burya umutima wawe urakikwereka, ikibereye umutima wawe urakikwereka, ariko ugasanga birashitse umuntu agakora ikintu giteye kubiri n'ico umutima wiwe, ka gatima mpanuzi kamweretse ko ari cyo cy'ukuri, mugabo kubera ubwoba agahava akora n'ibitari byo. Aba twibuka, aba twita incungu z'Uburundi, muco tubabonamwo mu bihe babayemwo bose, ndabashize muri rusangi, turabona umutima wo kudatinya, umutima w'ubutwari, aho umuntu ashingira intahe ico yemera kandi abona ko ari cyo cyiza, akagikwirikirana naho ashobora kukizira. Ntidushire umwizero mu byo tubona, kuko kenshi ubwoba bwo gukora ineza buva ku gushyira umwizero muri aka kantu mu bintu dufise, ngo ninagira nabi, nintagira uku, mpava ntakaza ibigega.
nintagira kurya aye kijya kigega gihava kinca mu minwe kinjane. Uwo muntu ugaca usanga rero abona ko ico kigega arico kizomuha ubuzima, akumva ko kimubeshejeho. Dusaba umutima wo kubohoka, umutima wo kwidegemvya, itunga ntiritubohe, ntitubeho dutunzwe dukoreshwa no kurondera amaronko adatunganye. Yesu yatubwiye ngo mwirinde ubunibuni, mwirinde ubunibuni. Mu kubwirinda rero ubunibuni, mwumve kagatima ko kurondera itunga ugahereza ko rigacika ikigirwamana kuri wewe. Mwirinde ubunibuni mu kurondera itunga ritagutuma wibagira Imana, kuko Imana iguma iri hejuru ya vyose. Kurondera itunga rigororotse riciye mu muco, itunga ritunganye, kandi uko ijambo ry'Imana ritwigisha n'inyigisho ya Ekleziya, itunga ryiza ryama ari itunga ritungisha abandi. Kuko iyo umuntu atunze vyinshi ntaba ari wenyene, afise abamufasha ibikorwa, afise abaha akazi, afise abandi nabo bavyungukamwo iryo tunga ryiwe. Ntabe wa wundi usanga ariko arabakoresha ata gaciro yabahaye, akabakoresha nk'ibikoresho nk'inkorofani, abahemba intica ntikize, ariko agira exploitation de l'homme. Mugabo avuga ati nshaka gutunga, ariko kugira bishoboke ntari kumwe n'abo tubana, ababanyi, ntari kumwe n'aba Imana yaduhaye ngo dusangire iki gihugu, ntivyoshoboka. Ikitwica ni ukujya wenyene nk'uyu muhungu twumvise yarenganije mwene wabo. Itunga ryiza Imana ishaka kandi hezagira ryama ritungisha abandi. Mbere muri iryo tunga na wa wundi nyarucari, na wa wundi w'ikimuga adashoboye gukora canke aremvye, nawe nyene ntumwibagire, kuko nawe nyene ni kiremwa muntu. Nivyo Imana yatweretse. Yoyo Paulo Mweranda yatubwiye ngo ifise itunga rinini, si Imana yiyugaranye, ni Imana idusangiza ubuzima bwayo, kandi ikabutanga itiziganya, ataco yisigariza. Niko n'umutunzi nyawe asangira n'abandi, kandi akamenya ko itunga rikuru ari abantu ni itunga rikuru. Nico gituma umuntu atunze adakumira abandi, ahubwo amenya agaciro bafise, akamenya yuko bose naho umuntu bafise bike afise iteka, ntahava amugaya ngo amugenderako. Batubwiye aba bantu ngo mwirinde aba bantu baza bakarunda bagashiraho. Erega itunga umuntu yarunze ataco riko rirafasha, ntaco rimara, ntirimuzanira ubuzima budahera. Itunga rizokuzanira ubuzima budahera mu gihe rigufashije kugendera ryabwirizwa ry'urukundo. Nico gituma ritiyugaranye, ryama ryugurukiye abandi. Ubutunga neza yamazi ko akengurukira Imana, yamashimira Imana yamuhaye ubwenge, agashimira Imana yamuhaye inguvu, Imana yamuhaye gutumbereza ibintu neza, maze itunga ryiwe rikagenda riratera imbere. Ntiyibagira Imana, ahubwo niwe yarakwiye guha icubahiro cyinshi Imana, kuko murabizi mu mvugo ya misi yose naho kenshi bitaba ari byo, avuga ati ngo Imana yarampezagiye, ariko ntibisigura ko n'abandi Imana ibanka itabahezagira. Nimba yaraguhezagiye igutuma guhezagira nawe abandi. Umutunzi nyamutunzi ntiyibagira Imana, kuko Imana niryo tunga rikuru. Hanyuma iki gisomwa kiradutumirira, ndabisubiremo kandi ndabisozerere ko uguhinduka
nivyo Pawulo mweranda yashimikirako, uguhinduka ngo tuve mu gipfungu, mu mwijima dushobora gutegwa no guhendwa n'ivyo tubona vyiza bisayangana. Ni vyiza turabibamwo, ariko wa muco w'ijambo ry'Imana, ya nyenyeri Imana iturungikira, ntitwigere tureka kuyiraba ngo tuyikurikire. Iyo nyenyeri tuyisanga henshi, aha ayo tuvuga inzira y'amabwirizwa y'Imana, tukavuga inzira y'ijambo ry'Imana, tukavuga ya nzira y'amasakramentu, tukavuga Yezu Kristu, kuko ni uwo muco wacu. Maze umuntu yahindukiriye Imana ntiyibagire gusenga, ntiyibagire kwizigira. Hari ingabirano zitatu Pawulo mweranda atubwira, ngo ukwemera, ukwizigira n'urukundo. Ivyo ngo nivyo bisumba ibindi. Iyo umuntu rero yaronse iri tunga canke ariko ararirondera, ntiyibagire ukwemera Imana, hakwemera itunga, kwizigira Imana, hakwizigira itunga, ntiyibagire urukundo, ngo kuko naho notunga ngo ibingana gute, ngo ibingana gute, ngo nkagira ingabirano zingana gute, ngo ntagira urukundo, ngo ntaco vyoba bimaze. Dusabe izo ngabirano zitatu zitumurikire mu buzima bwacu, hanyuma turondere rero gutera imbere, duteza imbere n'iki gihugu, ariko tumurikiwe n'umuco wa Kristo. Amen.